abatanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Tugende twihayihangiro ko twese tubaye abatanga kori kugira ngo mu mwaka uza uko dukoraniye ngaha muri iyi stade tuze dusanga intara zose bose bakoranye bitwa abatanga kori bakoranye mugu no munsi umenga abatanga kori nababicaye ngaha muri tribune imbere yanje gusa mu mwaka uza rero najewe nzembe nicaye mu batanga kori nawe uzuwe wicaye mu batanga kori uvuga uti nanje narakoze akantu katumye ntanga basi itagisi n'imiburiburi izotuma igihugu gishobora gutera imbere. Umuntu rero umwaka uza atazoba ashoboye gutanga ikintu kire cinjira mu kigega ca leta azoba uwo muntu ari naho nikora akwiye gufashwa. Akwiye gufashwa azoheza aze kutwereka igituma ari ntaho nikora akwiye gufashwa kuko nta gufasha ukomeye. Nico twaragira sabe mwese abarundi twese umwaka uza twese tuze tube dufise ico twasahirije mu kigega ca leta tuyisabe dutunganirize ivyo twayihaye. Umuntu nawe ataco amariye leta atacakora kugira ngo yinjize mu kigega ca leta uwo muntu ntazasubire no kuvuga yuko hari hitunga rusangi we ntarimwo. Abashize mu kigega nibo bene itunga nibo bajeje kuricungera kuko ni ryabo ataco washizemwo nta jambo hafise. None woja kwimbura inyungu aho utashize umutahe. Murakoze cyane.